urakoze Antoine Kabura. Pacifique Nahazwe ngira mwakurikiranye Kabura avuga ati abarundi bave mu gacerere ntibabandanye bavugira mu ntamatama haba ivyo gushima cyaye kunegura babivugire hejuru. Mwavuze mu kanya muti mwarose amakuru yuko aho ukugenda kwisigura imbere n'amashinga amateka ahubwo umukuru wa CNDH yarondeye kuregana nk'abana nawe kugira ngo abo bamureze nawe abarega ahubwo abari bo bahanwa kuruta nkuko Kabura habivuze. kandi sijyambere tubibonye yuko iyo umuntu abamenyesha amakuru na cyane cyane bavuze ibitagenda neza ahubwo baheza bakagirizwa ko bariko baronona ishusho ry'abantu canke bariko barakorera intebe ishushe abantu. Iyo ngendo musigura gute mbega kuri ibi vyabaye kuri CNDH abarundi bitege iki kuri kazoza hazobibihano ntihazobibihano mbega abakomiseri batatu bazokumvirwa canke bigiye kugorana kuruta hanyuma inyishu yatezwa kuba iyihe ifashwe nande? Bakoze no tubazo twishi dufatanije icambere cyo cyo uko Kabura yagiye kubivuga nanje niho mpagaze. Turanuma kenshi abarundi baranuma kenshi ibintu barabisoma bakumigwa ariko bakanuma. Ndibaza ko ikari karavuga indi nyevu filozofe avuga ndamubona n'agatabo yanditse abivuga ngo ndakabona. Hari ibintu umuntu wese yabone ko birengeje urugero atabakwiye kuvyihoza ngo birengane gutyo. Hari ibintu bitakwiye kurengana gutyo. Ico nta byiciro kirenza ko twamye tuyibona gutyo. Si ibimenyesha makuru gusa murazi igihe cyose muri societe civile dusohoye amaraporo APRODH ivuze safisha Oricome mu bihe yabivuze ibiturire ubundi wese yerekanye ikintu kitari cyo kimeze nabi mu gihugu aho kwishura kubiriko biravugwa imisi yose. Abategetsi b'u Burundi batuka uwatanze ubutumwa bakacamwita umwasi w'igihugu bacamwita babandi baca bakwegera ko ibintu byinshi cyane kandi ikibazo kiba cyabagijwe kiba gitomoye cyumvikana. Rero ingendo ubutegetsi bukwiye gufata ngaha hantu ni ingendo yo kumenya gusigura. Iyo abantu bafite ikibazo batumva n'igihe baba bihenze dufate ko icyo twosanga amakuru iwacu yaronse harabayeho kwihenda tugasanga sivyo cyane ibi byose twavuze by'amakete tugasanga sivyo. Ntabwo ingorane yobi kudutuka ngo twarashize ahabona twaravuze ibintu ngo basanze atari byo. Ikibazo ni abanyagihugu hari ikibazo bafise harakenewe umuco. Umutegetsi namenyere gutanga umuco. Gutukana nta kibanza bifise naco bimaze. Abanyagihugu babajije ubujejwe by'igihugu abajejwe ibyabo abanyagihugu nyene nabishure hanyuma ubuzima bubandanye nta kindi kibazo ngaho kiba kihari. Muti none ibintu bigiye kubandanya gute? Ndibaza ko umukuru w'inama nshinga amateka yahawe ico kibazo atazobireka gutyo. Niko ndavyibaza. Ndibaza ko atazobireka gutyo ikibazo kubura zogishikana aho giteza gushika haba ku bashinga amateka aribo batora umugwi CNDH aribo bakira raporo za CNDH. Ndibaza ko ico kibazo cyateza kwigwa n'abashinga amateka bose nkuko Kabura yarayeje kubivuga. Hanyuma abatwara CNDH bagenwa n'umukuru w'igihugu. Nibaza ko aho hantu hose biteza kuhaca hagakorwa amatohoza yose akwiye. Ntituvuga ngo vinyini muraba niba muhambe. Tusaba ko ukuri kose kujya habona. Nawe nyene arafise uko ateza kwisigura. Twari twipfuje no muri kino biganiro ko haba nafata uwo mwanya asigure abamwagirize nawe yishure hanyuma ikosa ryarabayeho rihanwe. Ibyo byose ibijyanye n'ingene amafaranga akoreshwa iyo yononywe haba ari amategeko y'igihugu ahana mu gihe amafaranga yakoreshejwe nabi. Nibaza ko ari uko mu buzima busanzwe bw'ibihugu ibintu byategerezwa kugenda. Bibonetse ko yanyonoye amafaranga y'igihugu abihanigwe, bibonetse ko atayanyonoye naho akaba kwabaye kuyatumbereza nabi gusa aronke gasopo imubwira iti ibintu bitumbereze gutya. Ikindi ikibazo mbona gikomeye cyane kiri muri uwo mugwi na Maître Sonia Ndikumasabo yamaze kuvuga ko umuntu asigara yiyumvira ingene uwo mugwi ugiye kubandanya ukorana ugashobora kubandanya ukorera abarundi bose ku bibazo bijanye n'agateka kazi na muntu kabo.
kuko uyu mugwi wa Sixte Vinyini Muraba kije kwiyongera ku bindi twamaze kubona ahabo bakomisere banigana. Muribuka ko nko mu mpera za 2023 tubona umukuru wa CNDH yandikiye ikete umukuru w'igihugu avuga ko umwe mu bakomiseri yafashe ku nguvu umukozi wo muri CNDH, umukenyezi w'umupranto, hanyuma kavuga ko yagerageje kuraba ingene bo bihoyahoya bakabitorera umuti. Ibintu by'akamaramaza, icyaha cya viole, icyaha gikomeye, bigeze aho twumva ko muri CNDH bo bafata abakenyezi ku nguvu biha vyarengeje urugero. Hanyuma mu nyuma harabaho amatohoza yagiye kubaza ivyo bintu ivyo ari vyo. Wa mukenyezi avuga ko yafashwe ku nguvu, we waravuga ati ivyo bintu si vyo. Bwejo yaravuze ko ari n'amafaranga yahawe ngo avyemeze, amaze kuvyanka cyahabwa igihano akugwaho yahora akorera Bujumbura arungikwa gukorera Makamba kubera ko yase kubandanya yemeza ivy'umukuru wa CNDH ariko yagiriza umukomisere kugira uwo mukomisere amuhambe. Uwo mugwi urimo rero ivyo bintu byinshi. Haravuzwe ukutumvikana kwa Vinyini Muraba n'ubundi mukenyezi yari cegera ciwe muri manda yaheze, kugezaho mwikete Vinyini Muraba yandikiye umukuru w'igihugu yavuze ko uwo mukenyezi ari umukenyezi akorana n'abatutsi gusa muri CNDH, ngo yasizeho akagwi k'abakozi b'abatutsi, bashyiraho ngo abantu b'abatutsi bavugana bonyene bagwanira ngo intereza abatutsi gusa. Ukumviriza iyo CNDH imeze gute, ikoze gute? Hakaba barajyaguye aho hatogwa biro ya CNDH gatogwa mu nama nshingamateka, abashingamateka bayitoye, hasohoka itegeko ry'umukuru w'igihugu rigena abagize iyo biro, bagasanga vyarahindutse ivyo abashingamateka batoye, siyo biro isohotse. Kandi ikibazo bakaca basanga ni cya kindi ca wa mukenyezi yahora ari cegera c'umukuru wa CNDH batari bumvikana. Buba habaye uruyeri rw'ingena kugwa muri biro kubera yari yagizwe secrétaire, hazanwa uwundi mukenyezi aza kuba secrétaire. Umukenyezi yatowe yitwa Consolate baramukuramo kubera ko atari yumvikana na president wa CNDH. Rero umva ni ibintu byinshi biriko birakurikirana vyerekana ko uwo mukuru wa CNDH adashoboye kurongora abakomiseri afise. Niho umuntu acayibaza none bigiye kubandanya gute? Je ndavye nk'abantu b'abagabo twari twarabonye imbere muri CNDH ya mbere, ninde yoshobora kwiyumvira Frere Emmanuel Ntakarutimana akamubona nk'umuntu bwa mbere yigurira amasaro y'amamiliyoni, yiyandika ko hafi nusu y'umuriyari duhugira ingendo mw'isi, atangura kwandika makete yagiriza ivyegera vyiwe abakomiseri bakorana ko bafata abantu ku nguvu, yandika ko ari abanyamacakubiri, yandika n'ivyo byose biko turumva. Ninde yoshobora kuvyumvira ku muntu nka Frere Emmanuel Ntakarutimana? Ubonye rero biko biraba kuri Vinyini uvuga uti hano hantu hari ingwara ikomeye, uyu muntu vy'ukuri arashoboye kurongora abantu, hari ikibazo gikomeye aho hantu. Murakoze Pacifique Ntazwe, ngira ngo tuhe akaryo abariko baradukurikirana kugira ngo nabo bashobore kubaza ibibazo abatumire bacu canke bagirisha baterereye kuri kino kibazo cingene amatungo canke amafaranga y'umugwi CNDH ariko arakoreshwa. Hariho abasavye ijambo amaze akanya ku murongo. Bakonibe ngira ngo yotangura agakurikirwa na Nzobabwira Dani, Amos Rogante acakurikira, hanyuma King Murundi Freedom, hama Nyankamugayo. Mwoza murakoresha umwanya muto ikibazo mukacerekeza ku mutumire mushaka kukibaza kugira ngo dushungure umwanya duhe n'akaryo abandi gushobora kubaza ibibazo dukugisha baterereye. Ko nibi ni waba uri hafi wo kugura akamiko kawe ukabaza ikibazo cyawe canke ukagisha uterereye. Umwiriwe cyane, sinzi ko munyumva. Ego turakumva. Murakoze cyane. Ariko imbere y'uko Bakonibe avuga, Alice nagomba nsabe abaza gufata ijambo haba ikibazo canke intererano yuko ataworenza iminota 2 kugira ngo duhe ijambo abenshi bashoboka. Murakoze cyane Jiribe. Bibaza ko ntarayikwiza je. En fait jewe nduze kugira ngo garuka ku kantu gatoya Sonia yakavuze ko maître na Pacifique bibaza na gaciceho gatoya. Cour des comptes irakora akazi kayo sinova ngo ni vyiza 100% ariko ivyico gukora irabikora.
malheureusement bimwe usanga tutaronka accès yabyo kuko bitaba biri arinye turonka biri arinye abashobora kugira abantu babahereza ibiri muri cour de compte bo babatomboye mugaje naragize recherche sur kuri ntoze kuri site yabo ya cour de compte ndabona rapport yakozwe kuri CNDH ni imwe mu maraporo makeye ari arinye kuko bo nibaza ko n'izindi zikora iyo ya CNDH nibaza ko peut-être ngira bayishize ko vuba nabo bizi kuri ibi biriko biravugwa igarukiriza kuri budget ya 2024 no kuva mu mwaka uhetse bariko berekana ingene iyobowe nabi no kuvuga nigeze kumva muvuga ngaho ngo bavugana na president gusa Sonia nibaza ko babivuze nibaza ko batavuganye na president gusa wenyene uravye ivyo bavuze mu marapo muri iyo raporo yabo peut-être igihe Sonia yarakiri mu ntuze muri CNDH bo abavugana n'aba president gusa ariko nibaza ko cette fois ci batwa bavuganye na president gusa kuko raporo ko bayikoze na ntoze na conclusion baza barashiramo warabona neza ko bo batavuganye n'umuntu umwe gusa ikigira kabiri naco barisunze cyane n'amadokima amwe mu yo baronse bigahita bagashiramo na conclusion zerekana yuko mu madokima baronse amwe vyerekana ko ari mu busuma bukogwa kuko ayo madokima afise incohérence avec amafaranga babonye ikigira katatu baravuga neza yuko ivyo bidakogwa ku kutamenya ahanini babikora bikogwa n'abantu baba bavize izindi mpamvu harimo ngira nuko kunyonora amafaranga ikibazo nashaka kubaza kiraba bose umwe muri abo basumire bawo ushobora kuza kucishura yo bagize neza surtout aba journaliste bobo nka Kaburahe bikunze babandanye bacukura est-ce que birashoboka yuko ibi bikozwe kuri CNDH bishobora gukorwa no kuyandi ma institution ya leta kuko nukuza turabibutsa yuko ivyo bakora babikorera igihugu batabavyikorera kandi amafaranga bakoresha n'amafaranga y'igihugu kandi igihugu kiraba twese yabo buri mu Burundi utari mu Burundi bamenye yuko akazi ntuze Pacifique yokora nk'uri mu ntuze muri société civile n'akazi iwacu yokora ntarinze kuvuga Kaburahe n'akazi kiwe nk'umujournaliste iyo agize alerte rero ababijejwe ateza guca babikora ikibazo kigira kabiri ari cyo cyanyuma no kibaza ngira peut-être Sonia sinzi ko we hari ico yo babizi ko arepfo kigihe yari ahari ko ari raporo yo yarigeze gukorwa recommandation izokozwe na Cour des comptes canke Pacifique nimba hari cabiziko zishazishigwa mu ngigo nandi nindazira ko narigeze kumva kumenga Cour des comptes ifasha hanini igikorwa gikomeye Assemblée nationale mugira ngo ifata ama decision surtout kubijaye na végétisation ya ma institution est-ce qu'ils recommandation za Cour des comptes ziragira ico zishitseko uko narigeze kubona n'indi raporo yo ku bya commune ya Rumonge c'était pire Bakonibe ntaguciriyemwo nimba warasomye recommandation ziri muri iyo raporo ya Cour des comptes zivuga iki natanze akaroro kame muri ni capture nakoze muri message aho munsi hanyuma akandi karoro notanga biri mu gifaransa sinzi ko baza kumfasha wogerageza kumbure ko muri capture sinasomye ngira abariko barumviriza batagiye kuraba muri chat cyangwa mu mariage kugira ngo batahure babwira karoro kamwe baravuga bati budget en général yevori wakuva muri année exercice 2021-2022 rero bahera ko kuko bakora 2021-22 hanyuma 22-23 hanyuma 23-24 ni imyaka itatu bakorerako baravuga bati ayo mafaranga ya akoreshwa muri ntuze muri CNDH umwaka wa mbere bakoreye ko 21-22 ni muri dumwe ni miliyoni amajana 690 yakoreshejwe kuri uwo mwaka en total bagaca bavuga yuko bagiye ku mwaka ugira ukurikira 22-23 bace bakoresha umuriyaridi umwe n'ibihumbi amajana 867 n'amafaranga yandarenga ko bagaca bevariwa evolution y'ingare ya mafaranga yagiye yaraduga bivanye n'ibice bashizemo ayo mafaranga baravuga muri frais de fonctionnement habaye ico bita evolution de 16% kuri iyo myaka ibiri no kuvuga uva ku mwaka umuja ku wundi bevariwe 16% kuri frais de fonctionnement iziri muri ivyo nyene twako turavuga mu kanya hagiyemo narinde babajije kuri recommandation kuko nico kibazo mwari mubajije Pacifique recommandation monsieur avuga bati la Cour de compte recommande à la CNDH de continuer à plaider pour l'augmentation du budget. Et en plus, igacha isaba yuko iyo budget yoshigwa mu bisata hanindi biraba iyo institution nyene nkabimama ariko muravugana mu kanya
bakavuga ko ventilation ya budgetisation yokorwa par rapport y'ivyo ijejwe ahanini ariko uko babisigura uko babyerekana muri iyo tableau siko iyo ventilation ikorwa ahanini nashaka kubaza izo recommandation ni bande bashazi bazishira mu ngiro canke bagerageza uko bose zoshobora gushirwa mu ngiro. Murakoze cyane Pakonipa. Alice sinzi uwa kabiri mwavuze ahabwa ijambo. Uwa kabiri ni Nzobabwira Dani, sinzi ko yoba kiri hafi, atari hafi, atakurikirwa na Amos Gentil. Ego murakoze cyane. Muranyumva? Ego turabumva. Ego murakoze cyane. Kibazo cyane nagenda kibaze mu nyamakuru yigenga ya Nyakubahwa Kaburahe ku matohoza akomeye cyane ashoboye kuba yarakoze na cyane kuri CNDH, ariko bikaba bitumvikana cyane gose ko mu matohoza baba baragize mbega mwumvise ya mafaranga ariko arasesagurwa na cyane n'uwo atwara uyu mugwi CNDH uteje batakazi na muntu mu gihugu cy'u Burundi, ndetse binagaragara ko hariho utunenge tutari duke tugaragaza ko na CNDH uretse iby'amafaranga ndetse n'ibyo kubahiriza agatakazi na muntu ngo ishobora kugira ama inspection mu ntara zigiye zitandukanye zigize igihugu, haba mu babapfunzwe eka mu bisata bigiye bitandukanye bijeje biraba agatakazi na muntu bikaba bigoyagoye. Mbega ubwo ntabwo yoba mwoba mwaragize amatohoza mukamenya ati mbega bino bikorwa bibi bigatse nk'ivyo yoba vyikorana ko twumva ari amafaranga ateye ubwoba atashobora kuba yagira budget wenyene ngo yongera aronke uburenganzira bwo kuyasohora mu mabanke y'igihugu ati abantu biri kumwe hoho ko yituye utwara Assemblée Nationale muri izigiye koko Gerard Ndabirabe tuzi atwara n'amashinga amateka y'uyu munsi azoheza agatunganya na cyane ku kajagari twumva muri CNDH kaja ku murongo. Aha nyene nkabaza kibazo kindi Nyakubahwa Pacifique Ninahazwe sanzo twara Focode, mbega uyu munsi tuvuga turavuga ko CNDH ara shirahamwe rijuje agatakazi na muntu mu gihugu cy'u Burundi, tubona uyu munsi abitura Focode aribo benshi kuruta abitura CNDH. Uyu munsi tukaba tubona kandi ko nawe asa nuko umuryango wewe twumva uri muri Canada. Mbega ivyo biremewe koko nkamwebwe muharana agatakazi na muntu ko wenyene yahungishije umuryango wiwe kwa kuntu tubona ati baramwitura ntagire ico abamarira, nivyo babikomoka ngaha nyene ko n'amatungo y'igihugu ashobora kuba yasesagura mu kuja kugira ama voyage hanze y'igihugu, abantu bakavuga ngo agiye muri voyage y'akazi agiye kuraba umuryango wiwe. Ivyo byo nta na kimwe bivuze namwebwe muharana agatakazi na muntu ngo ashobore kuba barabuze umuntu bashobora kuba bajeje ano mabanga hambaye eka ndetse agaha agaciro n'umunyagihugu wari we wese kuko bavuga ati n'umuryango wanje uri hanze akirabira hirya. Murakoze n'ivyo bazo bintu nashaka kubaza. Murakoze namwe Amos kubahiriza umwanya. Alice sinzi ukurikira. Ego ukurikira ndi King Murundi haze ukurikiranya nka mugayo hanyuma cyo tureka abatumire bacu bishure kutwa tubazo iyo twambere. Murakoze cyane kumba kano kanya ndabaramutse mwese mwatunganije kino biganiro nshimira Focode nongere ndamutse by'umwihariko abatumire Kaburahe na Pacifique. Jewe rero si bibazo nje kubaza ntabwo ni intererano muri rusangi byinshi byagarutsweko, ariko birababaje cyane bino bintu byabaye muri CNDH. Bikababaza cyane kubona amafaranga yaba yagenewe mu byerekeye guharanira agatekazi na muntu acaza gukoreshwa muri buno buryo bubabaje cyane mu isesagurwa ryabwo. Ntera intege cyane rero ikinyamakuru Iwacu cyane Kaburahe nkabasaba gukora amatohoza yimbitse cyane babitwemereye ko babikorera ko hari amakuru avuga ko ari n'abakomiseri babiri muri CNDH bo baciye umwaka baragiye hanze y'igihugu ntibagaruke, ariko uno munsi amafaranga yabo akaguma asohoka ku mishahara yabo. Ibi navyo umva babifatanye n'ubu bunyonyezi canke usesagwa gitunga muri uwo mugwi CNDH. Hama ibindi byose byagarutswe nimba amufisi ibyemezo King Murundi abo muvuga bagiye hanze batagarutse amazina yabo murayafise. N'amatohoza nako tugikorera ko nshishije nabo byikucisha ko kuri Kaburahe kubera ko batanguye ino dosiye kumbure bafise ko makuru canke
batarabishikako babibandanyeko kumbuye n'ababishire hanze natwe byaba ngombwa tuzobishira hanze muri King Mondi Freedom ariko nengomvye kubicisha kuri Kaburahe kubera ko nawe batanguye ko aya matohoza hama ikindi naco gahanye no vuga ni kuvyerekeye uyu mutegesi adasanzwe Museremu Kaburahe ambabarire si yagomvye kutabivuga ko cyane mugamba babereje ndabigaruke ko kubera ko bafitanye isano nibi bintu by'ubunyonyeze bera mu gihugu abantu bakarindira ko abantu bavuzwe cyangwa bakoze uno gusuma bahanwa ntibanwe kuri iki tubimenyeye cyane kenshi iyo abantu bakunda gukora amakuru vyeke bunyonyezi babikoze ko umutegesi Museremu acaza hejuru kwisonga mu kuvyiyamiriza ari navyo yakoze mu kwifatira mu gahanga Antoine Kaburahe ariko namaze kwivuga afitanye isano no ukuntu turindira ko abantu babazwa igaherera mu majambo reka ndashimye kubigaruka ko ndabifatanya n'ivyigeze kuba biba mu nyonyezi twigeze gukora muri obere twe muri King Mondi Freedom tugaruka ku miruzwa y'imiliyoni 32 byari bifitanye isano n'amavignette yari yanyurujwe baravyibuka benshi mu matoza twakoze mu mwaka 2023 uyu mutegetsi Museremu yagarutse cyane adutuka bidasanzwe ni navyo navuze ko abantu bijya kwanda hanwa bikabura ndabifatanya cyane ko dufise akanya gato ndabifatanya cyane n'ivyo nyakuba Pacifique yavuze kuna abategetsi bacanga kabakarigana abantu batanga amakuru hanze kubera ko iki gihe Museremu aheje kudutuka uyu mukomiseri yarongoye obere aheruka guhindurwa Jean Claude Manirakiza yaratumwe ko mwipereza yamaze imisi 5 atondayo ariko ikibazo yagumagarukana nuko ngo hari abakomiseri bane mubo bakorana ngo bagomba kumukura ngari batanga amakuru muri King Mondi Freedom ngo bakwiye gukorwa ko amatohoza Imana yarakingiye abo bakomiseri kubera ko nabo baratumwe ko kabiri basaka amatelefone baraba ama-email yabo baraba ko batuvugana Imana yarabakingiye nta kintu kimucekana ko twigeze tuvugana kandi ndende tugeze tunavugana nawe yavugaje twebwe iwacu nabo tubuzi ibi rero umva birakomeye cyane ahubwo je ndabifatanya no kuko kuko Museremu urwego rusanzwe ntari mu rwego rusanzwe ari mu rwego rw'iperereza urwego rutwarwa mu biro by'umukuru w'igihugu urwego havuga twiteze ko ariko rucaruza gukora amatohoza yimbise nk'ibyo muri CNDH tukabona kwakoze amatohoza yimbise hejuru kwe dosimba zoshika mu namashinga amateka hama iperereza ryo rikabikorako kugira tubone umukuru wa CNDH yahanwe naye bakubogozwa ariko amategeko abitunganya yabogojwe ariko nk'ubu Museremu amaze kwandika kujya anye sindabahebuje ariko kuri experience ndayifiseho na kihano ko biteka ku mukuru wa CNDH abafitanye isano rero n'ubukozi bw'ikibi mugerageze kurangiza nduha ijambo abandi King Murundi kurangiza ndabifatanya n'ubu no vyita kukozi b'ikibi b'abategetsi bagomba kuzibagiza iyo inzira zose zica amakuru y'ibibi bibera muri leta bigafatana n'ukuntu abategetsi bamaze gufata ingendo y'ukwanka canke gutera gusohora amakuru mwarabonye guheruse haciye iminsi 3 uburongoye ikigega ca leta Nestor nta ntuye yubakwa kugira ikinyamakuru kije kumusaba amakuru yekeye ubunyonyezi bw'amafaranga buvugwa mu makarata y'abanyagihugu bivuza ko kam yubakwa kubabwira ko atamakuru atanga mu kinyamakuru cigenga murumva rero nk'ayo yose abakaburahe bakoze ko ari inzasohoka nta kindi batwiteze atavyo bituse ariko ndashimira cyane Kaburahe ko afise experience muri ibintu ivyo gutukwa cyane kubwirwa nawe umuntu abimenyeye naho numva nogeza ubundi bwo twose murakoze cyane King Murundi urakoze Inyanka Mugayo murakoze ku mijambo sinzi ko munyumva Ego turabumva murakoze cyane nagira mbanze gushimira Fokode bivuye ku mutima kuri iki kiganiro namwe muri ko muradushikiriza no makuru eka n'abatumire jewe rero mfashe ijambo kugira nshimire bivuye ku mutima umutumire w'uno munsi Antoine Kaburahe kubera ikinyamakuru iwacu eka n'ibitabo yirirwa araduha ku nkuru aduha jewe nta bibazo mfise mugabo mu nkundire nagira nshikirize icimviro canje kuvyerekeye Fokode
fokode ndafise ivyo ndayisaba bankundire kandi ndabibabwira bijanye Gender n'ikiganiro oya mumbabarire nabisavye yasi ikiganiro n'ukuri nagira mvuge nti ndavye Antoine Kaburahe yarashizeho iwacu Alexis Nduhije yarashizeho RPA ndavye fokode mu bayigendera cane turamuzi Pacifique Ninahazwa je nkavuga nti nibaduhe ibiganiro baduha turabishima cane gose muga nkavuga nti uwo tubona cane gose ari Pacifique ndifuza yuko fokode yoja hejuru kugira ngo izibandanye ibaho imyaka 100 iri imbere igihe Pacifique atoba kiriho nkavuga nti nishira amakuru mu banyagihugu nishira amakuru ku bantu bato ibi biganiro nivyo ni vyiza muga nkagira nti amakuru y'ikirundi nobabwira ko jewe sinahora nsoma ikirundi natanguye gusoma ikirundi kubera Pacifique ivyo bintu ndabimushimira ko cane gose muga nkagira nti ibiganiro vy'abantu ba ruguru banyarucari icendajuru babishimakize cane gose abashimira kubatumire bijunje bakunda kuduha baramaze kuduha rwa Sagaton ba Leonsi n'abandi benshi no Rwanda ndadondagura ngaho umwanya ni muto muganagira ndabasabe hari ibigo igihugu muri no misi uri mu ngwano ya Kongo ubonye mwatanguje le Congrès citoyen nagira ndabasabe muri fokode hariho abantu babaye abantu bakomeye mu gihugu bari mu gisoda hariho dufate nk'wigeze kuba vice president de la République hariho Busokoza Bernard hariho Godefroid Niyombare yashatse gutwara igihugu hariho Gaciye ubwenge yabaye umuminisitiri eka hariho n'uwigeze kwandika muri iwacu nyene Rukindikiza Gracien nayo iwacu baravuga ngo nibakureho ivyo yanditse abo n'abantu boza kuduha umuco batubwire igisoda aho bigeze abo bantu jewe nagira ndabasabe muze mubatumire sinzi aho baba bari mugabo ndakeka ko mutohoje mwuko muronka abandi batumire mwobidusabira jewe ico nico kindagira nsabe fokode nukuri kwa Mungu mugume mugenda bateye intege ivyo bikorwa mukora birakenewe cane gose mwavuze ngo abarundi twiyendinye vraiment aho tuvugira haragoye jewe ndi hanze nivyo mugaro n'abari mu gihugu muga mushire inguvu nyinshi ku bantu bo mu gihugu ba ruguru muzoba mukoze cane gose murakoze kuri kano kanya mu mpanya namwe murakoze kwa mubahirije umwanya Alice ngira sinzi umutumira atangura kwishura mu tubazo twabajijwe na Nyankamugayo King Umurundi Amos na Bakonibe ngira ngo tworeka Antoine Kaburahe agatangura hanyuma Pacifique Ninahazwa kwirikira tukaja duha ijambo Maître Sonia Ndikumasabo umwe wese mu tubazo abona tumwerekeje ko kugira ngo duce dushobora guha abandi bariko batwumviriza bashobore kugira ico babajije Antoine Kaburahe ngira ngo nimwamutwumva mu kugura akamiko kanyu mukishura utubazo mwumva ko twari tuberekejeko yego cane Alice ndishura Amos Gentil ndamushimira ku kibazo yabajije yabaje ati mbega nk'ivyo vyo muri CNDH aravyikorana president wa CNDH inyishu nomuha nibaze yuko Maître Sonia yatanze umuco mu bisanzwe ivyerekeye amafaranga d'une organisation il y a un processus hariho inzira bicamo iyo processus rero itegerezwa kubahirizwa si specialité yanje mugabo Maître Sonia yavuze ati amafaranga d'abord nka budget bayigira hamwe birabaje kumva effectivement hariho abakomiseri nk'ivyo vy'ayo masaro n'ayo mavoyage bandikira umukuru w'inama nshingamateka bisigura iki bisigura yuko iyo budget yabaye confectionnée sans eux or comme yavugaga ati ce que tu fais pour moi sans moi tu le fais contre moi none mumva processus iri hehe mumva les usages les bons usages la bonne gouvernance irihe ntayihari ko abantu bari mu kigo kimwe bari muri commission nationale havamo abandikira mu kuri n'amashinga amateka bati ibuje ni symptomatique vyerekana ko hariho ibintu vyaparanganye cyane kuko
kumwe nabivuga CNDH si héritage cyangwa un fonds privé non ayo mabudget aba élaboré selon les besoins bakavuga ati ok muri uno mwaka hazoba inama Geneve bazokwiga ivyerekeye les droits de l'homme mu Burundi ok bakaraba ati hazogenda président bien sûr ari kumwe nande quels sont les objectifs de la sortie quels sont les résultats attendus bakabishira mu nama bakavuga ati iyi mission irumvikana iyi voyage ni justifié nayo kumva ngo hariho ngo commission nationale mu Togo ngo yahimbaje imyaka 10 ngo yasohotse ngo kuja kubashigikira nk'izo mission zose iyo audit niyaba nibaza ko umuyobozi ati none izi sorti zazaniye iki agateka kazina muntu abakorera agateka kazina muntu la CNDH yungutse iki Antoine Kaburahe ntabaciriyemwo ngira ngo ngerageje gutahura ikibazo yabajije ngira ngo ashaka kugira ati mbega abo bantu aho kajagari ko katabaye umunsi umwe ukwezi kumwe ariko kabaye igihe kirekire abo bantu nibo baba bafise ababaha impigi bari hejuru yego cyane umva nafatiye kuri resume avuga ati mbega aravyikorana oya ntashobora kuba avyikorana kuko ivyo vyose urumva la preuve vyarasohotse la preuve izo budget zirahari ahubwo Maître Soni yumva yarabaye muri CNDH ya mbere washaka arazi ingene processus en fait si kuvuga erega ngo si kuvuga ngo ntibazi n'abanyabwenge abo bantu bose n'abayuniversitaire abo bantu muri CNDH ujya yitwara n'umuntu hize muri leta zunze ubumwe za Amerika si kuvuga yuko atazi comment on gère une institution nk'ijya oya donc Amos Gentil je no kwishura muri make aho ngeze uko ndavyumva jewe nibaza yuko il y a toute une chaîne indi rero iyo chaîne aho itangurira naho iheza mugabo il y a des gens sûrement qui savaient qui ont laissé faire mais heureusement hariho n'abavyanse barabidenosa kuri ico rero ikindi peut-être nosaba kandi mu bihugu byinshi murabizi nk'abahanzi mbere no muri Afrika yatanguye gushika hari ama organisation menshi ashira en ligne les budgets ugiye kuri site yabo ugaca usanga le budget iri hajya umunyagihugu wese arashobora gusoma amafaranga ategekanije gukora ivyo azokora mbega nk'ivyo ntaho bishira muri transparency mu Burundi naho erega ibi vya CNDH byasohotse kubera navuze kumwe kwa kandi hari abantu bashishwe barabivuga baratanga amakuru ikindi rero nuko mumenye yuko nuwo utangura kuzara arafukura buhoro yani ma institution ngomba kwagiriza nta institution ngomba kwagiriza mugabo ndibaza yuko dushobora kugwa no kubindi bintu kandi tuzobigwako ukuvuga rero Amos Gentil nibaza yuko hariho mu majambo make complicité irahari gute comment iherahe garukirahe ivyo n'ibintu nibaza bizoja ahabona wababwiye kandi uti mbega urafise confiance muri president wa Assemblée nationale bon jewe mvuze ngo nta confiance mfise bavyita prêter des intentions iyo bari en procès d'intention ntawe kugira ubu bari muri vacances parlementaires bararose dossier barifise yose barafise le pouvoir légal yo kwanketa barafise uburyo bwose bwo gutohoza reka rero ntitwantisipe mugabo turi ngaha turabona ijambo rimwe muvuga muti nta gutega iminsi Gerard Ndabirabe n'inama nshingamateka reka turindire bave mu karuhuko turabe icyo bazokoza amakuru bafise jewe ndafise ma conviction personnelle ngana no vugira aha kuko ni conviction personnelle uko ndavyibaza
mugabo je mvuga nti reka turindire bon hama nca mperezaho kuri aka ivyo vy'abantu bantuka abantu bari mu nzego abantu bakomeye uyu mwuga twatoye tuzi ko ari umwuga utoroshe je ninjiye muri journalisme mu 1992 muri RTNB hama abayizi mvuyeyo ndademisiona nja gutanguza radio yitwa Mwizero yavuye babonesha Panafrica naciye mu bintu byinshi cyane ibyo vy'ibitutsi n'ukuri biraha uko umuntu akura niko agenda arabagitashe ku bitutsi rimwe rimwe hari abantu nk'abagenzi ngo ngo wabonye ngo nakivyo yanditse ngo wabonye ivyo yakuvuze ko hariho n'abantu que j'ai masqué sinzi bivuga mu kirundi kuri runo rubuga uyu Elon Musk datwagera yaradufashije urashobora umuntu ukamumaska n'ivyo yanditse ntunabibone kuko c'est un choix twagize choix yo gukora umwuga bivuze ngo ntitushaka kwihenda muga tukawukora tushaka gufasha igihugu turi integre integrite yego hama rero ibisigaye baragutuka nibisanzwe kandi burya ngira ngo iyo abantu bavuga bakakwataka ngira nuko uba wakoze ahababaza voilà ico no kwishura rero Amos Gentil reka mbijambo Pacifique yego urakoze uko tubazo twagiye turabazwa mbona si byinshi ibibazo byabayemwo Bakonibe yagize ati mbega none iyo nk'ikuru de compte iyi sentare yubahiriza amatungo ya leta isohoye ibi bita recommandation biraheza bigashyirwa mu ngiro gute ninde ababijejwe mu bisanzwe cour de compte yitwa ko ari sentare yegukira inama nshingamateka ifasha inama nshingamateka kuraba urabona ko inama nshingamateka nitora amafaranga inzego zitandukanye zizokoresha hanyuma cour de compte ikakigenda ikababera ijisho ikaja kuraba iti ya mafaranga mwahaye urwego kanaka eheraba yakoreshejwe gutya twasanze ibintu vyagenze uko iraheza rero ikagaruka ikabwira inama nshingamateka ivyo yatoye hanyuma ya nama nshingamateka ibijejwe urwo rwego akaba ariyo ifata ingingo zijanye n'urwo rwego canke ari ukubabaza ari ukubahanura kujya twara tubona batumwako hari naho bigera ku rugero ivyo batoye muri cour de compte bihava ahubwo bica bikwega urubanza rukomeye nko muri cour anticorruption uwo mutegetsi agakurikiranwa muri cour anticorruption ku bintu vyabonetse ko vyabaye ubunyonyezi sinoshobora kumenya ubunyene cour de compte hamwe igiye ikiga bino bibazo turiko turumva muri CNDH ingene inyuma bizohava bigenda gisa na cya kibazo Kabura aherutse kwishura ko ati reka tubihe umwanya turabe izo nzego zose rumwe rwose mu byo rujejwe ico ruzoheza rugakora Amosi yanacihijemwo ati kubera iki abitura Focode ari busanga ari benshi kurusha abitura CNDH ni ikintu kiboneka ko CNDH yagiye itakaza icyizere abarundi bari bayifitiye navuze CNDH ya mbere iyi yarimwo na Maître Sonia Ndikumasabo yari CNDH abantu bahungirako wamenga CNDH ni abantu basigaye bayifata nka ambassade bagira bati ndahageze ntawuza kunkorako kandi muri ico gihe wanashima twarabona mwiperereza bubaha abantu bahungiye muri CNDH abantu tuzi neza ko iperereza riko rirarondera mugabo bageze muri CNDH tukabona ko ryubashe ritubahutse kuja kubatera nk'ico cyari ikintu gikomeye cyane uyu munsi ubwo umuntu abangamiwe rwose n'ubutegetsi akavuga ati jewe karabaye iperereza rigira rinyice yoshobora kuja guhungira muri CNDH akizigira ko akize canke yogira ati ngiye muri CNDH nzoba agiye mu cumba c'iperereza kindi umaze kumva muri CNDH yabaye amajambo
abantu bagize CNDH nyine bashobora kwagirizanya ibintu by'agacamutwe, umuntu ashobora kwicwa ku bintu ariko aragirizwa n'umukuru wa CNDH, urasigara wibaza uti ni CNDH umuntu yohungiramo kuri bimwe nka kumwe twabibona mu ntango. Rero biraboneka ko icyizere cyasubiye inyuma. Hariho aho atantahuye neza mu byo navuze, aho yagize ati umukuru wa CNDH umuryango wiwe uri muri Canada. Ntabwo nabivuze gutyo, umuryango wo kwa Sixte Vinyini Muraba ntihenze uri mu Burundi, ahubwo umuryango navuze uri muri Canada ni cegera c'umukuru wa CNDH. Aho muri bamwe bandikiye rero umukuru w'inama nshingamateka mu byo bamushikirije harimo nk'ingene amafaranga ashobora kononwa kubera abayasinya ko ari umukuru wa CNDH n'icegera ciwe, bagashobora kumvikana ingene nk'icyo cegera bogiha amahera kikigira kuraba umuryango ku mafaranga atari make. Ndabivuge ko ivyo ari ivyagirije bivugwa nabo bandika, je atari ivyo ndiko ndemeza kuko navyo natohoje ndiko mvuga ayo makuru twaronse y'ivyo by'abandi bakomiseri batatu bo bavuga ko bagiriza bagenzi babo barongoye umugwi CNDH. Amos yongeye kandi yasi Amos, hariho uwundi yitwa Inyankamugayo afise utubazo yasavye Fokode. Aragira ati yo havuzwe Fokode tubona cyane Pacifique ninahazwe, turamusavye dukorere ku buryo inyuma atakiriho canke inyuma ashobora guhindura abatwara Fokode zishobore kubandanya atari hari. Nivyo kenshi mubona jewe mukambona nko ngaha mba ndiko ndavuga ku izina rya Fokode, ariko buriya ibikorwa bya Fokode bikorwa n'abantu benshi cyane, nk'ibi biganiro mubona turiko turakora ntabwo jewe mfise uruhara na rutoyi, haba mu itegurwa ryavyo, haba ingene vyubatswe, nta ruhara na rutoyi rw'iwanje rurimwo, kiretse ko bamenyesha. Fokode irafise abakozi baraheza bakamenyesha bati hariho igikorwa kinaka dufise twateguye uku, nkabimenya, ariko bifise abandi babitegura, naje ndatumirwa barambaza bati ko dufise twiyumviriye ikiganiro kimeze uku, woshobora kuzoboneka ukaza ku izina rya Fokode akaba ariwe uvuga. Rero niko mubone ishusho ya Fokode kenshi ishusho y'ikintu cyose n'umukuru wacu, ariko ni nkuko uri kuvuga iwacu tukumva Antoine Kaburahe ariko aravuga, ntibiba bisigura ngo ni Kaburahe wenyene yagiye gukora ivyo bintu tubona iwacu ikora. Hariho abandi benshi cyane bataba ariko baraboneka bakora bino bikorwa, hanyuma umukuru w'ishirahamwe ko mu byo ajejwe nyene hariho ku gufata ijwi ry'ishirahamwe ugasanga nabonetse navuze. Ahandi ikindi kintu numvise yashimitse ko yagize ati hariho abandi bantu bipfuza ko twoshobora gutumira mu bindi biganiro bizoza biraba, afatiye nko kuri ibi by'umutekano, afatiye nko kuri bibera muri Kongo. Turamaze gukora ikiganiro mu mpera z'ukwezi kwa kabiri cyari kijanye n'ingaruka z'intambara ya Kongo ku Burundi. Ikiganiro abatari bake mbere nabonye bakunze cyane. Nta nkeka ko mu minsi iri imbere mu gutunganya ibiganiro hashobora kuboneka ibindi biganiro bishobora gufatira nko kuri ibyo bibazo by'umutekano, nko kuri ibyo bibazo biri mu karere. Hanyuma tubonye abo twotumira bogira akamaro bo nabo bakadukundira, hari ukubatumira, hari nuko batwemerera kwemera kuza mu kiganiro. Nta nkeka ko batwemereye umuntu azobatumira nabo bakaza bakagira icyo bafashije kugira twese tutahure ibiriko biraba ivyo ari byo n'umuti ukwiye kuboneka. Icyanyuma yashimitse ko nuko ntamukiriyemwo Pacifique Ninahazwe mu biganiro twariyumviye gutunganya muri kahise, abayavuze Busokoza, Niyombare nabagaciye ubwenge. Hari abo tumaze kurondera muri ico gihe ntibatwemereye, kumbure tuzosubira tubasabe tubabwire ko abanyagihugu bakeneye kumva amajwi yabo, bakeneye kuza kwishura ibibazo abanyagihugu. Nibadukundira ngira mu biganiro Fokode izotunganya muri kazoza ngira bazoheza babumve. Murakoze. Akanyuma numvise yashimitse ko nuko twogwiza ibiganiro navyo bishikira abanyagihugu ku mitumba. Numvise asa n'ubushimika nkajya nandika amakuru y'ikirundi kuri Facebook, akagira ati namutumye akunda amakuru y'ikirundi, byatumye abantu benshi bashobora gusoma ibiba biriko biravugwa
ibiriko biraba mu gihugu ugasanga no mu mitumba hose bashoboye kubikurikira ico nta nkeka tuzokibandanya yaba jewe yaba Fokode tuzogerageza kukibandanya n'ibiganiro bishikira bariya abantu nyene aho nibaza ko yagombye kutuvunira akarwa hati nk'ibi mukorera kuri Twitter kuri X ntivyoroshe cyane ko umunyagihugu w'icendajuru nawe aza kubikurikira akabijamwo kirumvikana ivyo byose tuzoguma twiga ubuhinga bwinshi bushoboka butuma abanyagihugu nabo batoyi nabo nyene bashikirwa bagashobora kugira uruhare mu biganiro. Murakoze. Ego me urakoze Pacifique ntazwe ndibaza ko hari abandi hari utubazo twabajijwe Sonia Bakonibe yabajije utubazo Sonia ngira ngo muhe umwanya kishura. Ego me niwe nagira ijambo imbere yuko umuteramye na Fiacre yakoze bokaba bari kakazanwa kugira ngo bace bashikiriza utubazo twabo n'ingoga. Maître Sonia ndi kumasabo ijambo n'irwanya. Ego murakoze kumpa ijambo reka ntangurire kuvyo Bakonibe yavuze. Akantu ka mbere nashaka gukosora nuko ntavuze ko Cour des comptes yaravye president vyavuzwe ngaha camvuga nti nimba Cour des comptes yahuye na president wenyene yakoze ibidategerezwa kuko le président siwe aba akenewe muri iyo débat canke muri ico gikorwa aho haba hakenewe le service ya finance rero ico nico noherako sije navuze ko yahuye na president gusa rero nimba Cour des comptes yahuye na service za finance kandi Bakonibe yatusobanuriye raporo yasohotse ni vyiza cane niko vyategezwa kugenda hama ikindi yabajije ati none iyi raporo ya Cour des comptes ihabwa nde mu bisanzwe la commission CNDH iha raporo le président de la République igaha raporo na président wa Assemblée nationale bakavuga ko ishobora guha raporo na n'izindi institution rero Cour des comptes kandi ntiraba amakonte ya commission gusa irafise n'izindi institution za leta iraba amakonte yazo rero nibaza ko tugerageje kwiyumvira itegezwa guha iyo raporo en principe l'Assemblée nationale abantu CNDH iha raporo na Cour des comptes itegezwa kubaha raporo kuko yoyo iraba rovore financier igice ca finance ca CNDH donc rero Cour des comptes itegezwa guha raporo au président de la République igaha raporo na Assemblée nationale hama mavuze muti mbega none est-ce que mbega umukuru w'inama nshingamateka azogira ico akora abo bakomisere batatu basavye ko umukuru wa CNDH yobogozwa ariko ngaha twibuke neza ubuye twagiye mu bihe bidasanzwe aho umukuru wa CNDH ariwe ariko aragirizwa ibintu bikomeye kandi n'itegeko riravuga ivyaha umukuru wa CNDH yagirijwe ashobora kubogozwa mu mabanga aha rero tugiye mu bihe bidasanzwe aho ari umukuru wa CNDH ariko aragirizwa ibintu bikomeye ariko mwibuke ko itegeko rya CNDH ryagerageza gukingira abakomisere kubijanye nuko leta yobakura uko igomba kuko bajeje ibintu bikomeye ujeje droit de l'homme kenshi ntunezere leta ntishobora kunezera n'ivyo ukora rero nico gituma mu mategeko mu bisanzwe Assemblée nationale nta burenganzira ifise bwo gukura ari umukuru wa commission ari umukomiseri wari wese murashaka kuvuga ati niba ashiraho l'Assemblée nationale irabatora hama le président akabagena akabanoma ariko la loi ntiyemereye l'Assemblée nationale gukura umukomiseri kiretse iyo batanu muri commission bavyemeje bakavyandika bakavuga ati turemeje turasaba umuntu gukurwa les 2/3 z'abantu indwi ugerageje uja kuri batanu rero ikintu nibaza ingene vyokorwa nuko la Cour des comptes yaratanze raporo Bakonibe yatubwiye ko iri kuri site ntayo ndaraba mugabo itezwa gutanga iyo raporo muri Assemblée nationale no kwa président de la République hama l'Assemblée nationale kuko na Commission nationale des droits de l'homme itegezwa guha ico bita bilan financier
hajya le président de la CNDH agiye gutanga raporo annuelle nk'uko aheruka kugenda mu kwa mbere ategerezwa gutanga le bilan financier sinzi ko yabikoze hariho aho nasome ku mbuga ko yoba atigeze atanga le bilan financier arico gituma vyahatswe nuko nabisomye arinye nta vyemezo mfise yuko raporo yahatswe kwankwa muri assemblée mugabo ategerezwa gutwara le bilan financier y'uwo mwaka agiye gutangira ko raporo rero l'Assemblée nationale ifise ijisho mu mafinansi ariryo Cour des comptes itegerezwa guha Assemblée nationale iyo rapport nayo nyene Assemblée nationale ikagira ubushakashatsi canke investigation hama kugira ngo izoshobore kubogoza cyangwa gufatira ibihano le président de la CNDH batanu mu bakomiseri bategerezwa kuvyemera aho rero c'était dans la logique yo guprotéger la commission c'était dans la logique yo guprotéger le mandat des commissaires sinon umukuru w'inama nshingamateka yovyuka mu gitondo akavuga ati wasohoye raporo itariyo watubesheye turagukuye aho rero niho iryo tegeko rero ritaha uburenganzira l'Assemblée nationale gukura umukomiseri cyangwa umukuru wa commission kiretse batanu mu bakomiseri bavyemeye rero sinzi ko hari ikindi kibazo nari mfise mugabo ngerageje numva ivyo bintu bivugwa abantu baja kuramutsa imiryango bagatwara les frais de mission ni ibintu jewe numva bindenze kuko mu bisanzwe une mission itegerezwa kuba ifise ordre de mission itegerezwa kuba ifise invitation ivyo vyose ni ibintu bijana kugira ngo basohore amafaranga muri berbe kuko wibuke ko umuntu agiye ha mission atwara amadevise atwara mu madolari canke mu maero selon bijanye n'igihugu agiyemo rero ivyo bitegerezwa kujana na mission l'invitation l'ordre de mission signé par le président rero umuntu agiye kuraba nk'umuryango nimba ari vyo agaca ahabwa amafrais de mission ivyo ni ibintu bisigwa ubwenge mu bisanzwe rero Alice nibaza ko ibibazo ngira navyishuye ari ivyo vyandara kumbura ngira mwavyishuye ngira nihaza ibindi muraza kuvyishura Alice sinzi ko hari abatwandikiye babaza ibibazo babicishije kuri Facebook canke mu butumwa bundi ngira nimba hari ibyo mufise mwo bidusomera kugira ngo imbere yuko twakira abandi navyo tuvyumvirize ego mbere rero utubazo twagiye turarungikwa mu buryo bwanditse ngira ngo umuntu yodusoma n'ingoga akabazo ka mbere kagira kati ikibazo ku batumire bose na cyane cyane Pacifique ninahazwe mwaratangaye musanze igisata ca leta y'u Burundi CNDH harimwo itunganywa ritabereye ry'ubutunzi ubwo ntiyoba ari ishusho y'ibisata byose by'igihugu amashirahamwe ya leta nka Sosumo Sopebu amavuriro amakomine n'ibindi akandi kabazo harimo intererano ngira ngo agaciyumviro caje nuko hakenewe igenzura evaluation audit kugira ngo hamenyekane nihaba hatariho blanchiment y'amahera ngira ngo ko blanchiment d'argent sinzi ngene umuntu yogisobanura mu Kirundi ati amahera ni menshi cyane ku buryo atorengana commune lettre à la poste atorengana gutyo bitabanje gusuzumwa akandi kabazo kagira gati noneho bahari itandukaniro rihari hagati ya CNDH ya kera na CNDH y'iki gihe akangira ngo maître Sonia yogira icyo akavuze ko ubundi agira ati none amahera CNDH ikoresha avahe bayatanga bisunze iki kugira ngo bavuge bati ubu mwaka tuzotanga yangana gutya hoho bisunga iki kugira ngo bayatange kandi kabazo kagira kati akabazo nari mfise kerekeye ibijanye n'ibogozwa ry'uwo mukuru wa CNDH mbega ko tuzi ko mu Burundi mw'ibi bihe kugira ngo umuntu aronke igiti kanaka aba yahashizwe n'umukuru akomeye mu mugambwe ubwibogozwa ry'urongoye CNDH murabona ko yoshoboka muri bino bihe ico kibazo tukibajije kubera twumva ko agiye kwisigura mu biro by'inama nshingamateka ahubwo yaciye yagiriza abandikiye inama
abandikira inama nshingamateka ko ahubwo ari bo baha raporo Pacifique Ninahazwe, ubwo uruhigi ntiruzohava ruhindukirira abo bakomiseri. Ngira ngo kicaye cishuwe gatoyi naho ngira ngo bashobora kumuha insiguro. Akabazo kanyuma kagira ati Antoine Kaburahe aravuze ikintu gikomeye cyane, abarundi benshi barababazwa n'amabi akorerwa mu Burundi ariko bagatinya kubivuga ku mugaragaro. Twemere kandi dushire ahabona ko igihugu gitwawe n'ibisuma hamwe n'abicanyi. Ngira ngo nivyo bibazo vyarungitswe mu buryo bwanditswe Gilbert. Ego munyemereye Alice ngira bobanza bakishura tukaca twakira umugwi w'ibibazo ubwa nyuma kugira ngo tuze gusoza. Ndabona ikiganiro gisigaje iminota 25. Ngira twohera ngira kuri Pacifique mwo kwishura tuno tubazo two mwabajijwe, twabajijwe na Sonia, sinzi yuko Kabura haza kugira icavuze kuri ibi vyabajijwe. Akabazo numvise hariho wagize ati ubwo ibi bintu biriko birabera muri CNDH uyu munsi muriko muvuga CNDH, ubwo si ishusho y'ingene n'izindi nzego ibindi bisata vya leta bitwawe. Nukuri ndiko ndabisoma ndiko ndavyumviriza bino bintu uko bimeze, nanje muri jewe ico canjemwo gose. Ubwa mbere bwo n'ingene ibi bintu turiko turumva ari ibintu vyandikiwe izindi nzego, barafata amafaranga CNDH izokoresha bakayatumbereza ivyo bazoyakoreshamwo bo nyene uko babibona, bakaca babirungikira izindi nzego zihambaye z'igihugu. Ibintu nk'ivyo bikarengana. Ndiyumvira ni nk'ubiyo iwacu itabibona ngo ibivugeko, iyo bidashika ngo habeho bano bandi bakomiseri bandika ibi bintu vyorenganye gutyo ntihagire n'umwe anamenya ikiriko kiraba. Birashoboka rero gose ko hari inzego nyinshi z'igihugu zishobora kuba zitwawe gutya. Ikira noneho wumvirije umukuru w'igihugu we nyene ivyo avuga. Umukuru w'igihugu we nyene iyo umwumvirije urumva ko avuga ko igihugu gitwawe n'abasuma, urumva ko avuga ko abantu bose bo mu nzego nka zose z'igihugu ari abasuma. Nibaza ko ntarengeje urugero mvuze gutyo, jewe ndamwumvirije muhanumva umengo nta rwego na rumwe akizeye ko ari urwego rutwawe n'abantu bazima, ku buryo agera havuga ko n'impamvu atanabahana ari ukubera abona ko niyo akuye umwe n'uwundi azanye aba ameze uko nyene. N'amajambo numva kenshi mu kanwa k'umukuru w'igihugu. Mu nyuma naho vyahindukira ukumva amakuru amwe avuga ku rwego rw'umukuru w'igihugu ubwo nyene, ku rwego rw'umupfasoni w'umukuru w'igihugu, ukacubura ikiriko kirahanura ikindi, ukumva vya bindi umukuru w'igihugu yavuze ku zindi nzego, hagize abandi bavuga ku rwego rw'iwe nago nyene ukumva yimeze co kimwe. Rero amakenga ariho akomeye gose ko vy'ukuri ibi turiko turumva muri CNDH bonye nabo muri CNDH bumva bisanzwe, ku buryo niyo bavuze ngo barabeshuje, ukubeshuza kwabo kwabaye ukwemeza inkuru. Ntabwo bavuze ngo ivyo biharuro muvuga si vyo, bivuge bati ni ibintu vyemejwe neza, nta kindi ku bwabo ntaco bitwaye. Kuvuga ni igihugu gitwawe gutyo, bishoboka ko inzego zose zishobora kuba zifashe gutyo, ntabyo nzi. Uwundi yagize ati mwagize muti reka Sonia Ndikumasaba abari baza kucishura ati itandukaniro rya CNDH ya kera na CNDH y'ubu. Ariko namwe nimba hari icyo mukizi ko mutanga inyinshi ko mubibona ngira na Sonia araza kubunganira. Ndipfuza ko nza kubivuga ko mu kurangiza ijambo nza kuvuga muri kino kiganiro. Reka turekere Sonia aze kugira icyo kivuze ko we, kubera iyo CNDH n'ukuri ndi mu bantu bayigwaniye nk'ikintu hamwe wumva umenga ni umwana wawe wagwaniye. Ndipfuza gusubira kwibutsa ingene iyo CNDH ya mbere twayirose n'ingene abo bantu bari bayirimwo bari bameze. Ndumva ariho nshaka kuza guhereza ijambo noza kuvuga muri kino kiganiro. Hanyuma ati ibogozwa ry'umukuru wa CNDH aranashimikira ku bantu usanga bashigikira abantu baja mu nzego, ati bya byose umukuru wa CNDH ateza kuba afise abantu bakomeye, ibihangange bimuhagarariye ku buryo nibogozwa ryiwe ritokoroha. Hari ijambo mu kanya Maître Sonia Ndikumasabo yavuze ryanyibukije ikindi kintu gikomeye. Urumva iyo umuntu ariko aragwanira bene ibi bintu
iyo wagize ishavu hari aho wibagira ikindi gikomeye. Iri jambo naryo yavuze rirakomeye ryo gukingira abakomiseri. Uyu munsi ni kubera dufise iyi ngorane y'abakomiseri bariko bigenza nabi, bariko baratumaramaza, ariko nk'ubu yaba twari dufise abakomiseri nabo bameze nk'aba bakomiseri ba mbere, yaba twari dufise abantu b'igihagararo nk'icya